mudukurikirana aho muherereye hose, vy'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi, ndavuga bari mu Burundi, abari mu Rwanda, muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, aho muherereye hose muri Afrika, tutibagiye abari mu yindi migabane nk'Uburayi, Amerika, Aziya n'ahandi henshi muherereye, turabizi ko muri mu mice myinshi kabisa igize isi. Tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse, bivana n'amasaha muriko muradukurikirana. Twebwe mu biyaga bigari canke ibiyaga binini EAC turi mu masaha y'umurango, ibintu bimeze neza cyane. Muri kino kiganiro ndaje kugira ngo shobe kubabwira bimwe biriko biravugwa ku mirongo y'urugamba. Ndaza kubabwira imigwano yarayirabera hejuru mu misozi ya Uvira. Muri kino kiganiro ndababwire muri Kabunambo ingene ibintu byaraye byifashe, mu gihe abantu benshi batari bwamenye ukungene imigwano yifashe kugeza kano kanya mu misozi ya Uvira kabisa. Abari ngaha hafi ya Kongo, abari za Mutanga, I don't know, abari Gasenyi ngaha mu Cibitoke ya kera kabisa, baraye barumva ibintu bidasanzwe, ari navyo ngomba kubabwira muri kino kiganiro. Muri kino kiganiro ni vyinshi za kubabwira, ndababwire ukungene muri Kabunambo mu masaha y'ijoro ibintu vyari vyinshi. Kandi mu Kabunambo murabizi yuko abari mu Burundi Kabunambo iri hejuru ya Sange, iri hejuru ya Sange. Ndaje ndababwire ukungene ibintu bimeze, kandi Kabunambo yari isanzwe ubu tuvugana iri mu maboko y'igisirikare cy'u Rwanda RDF, nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Muri kino kiganiro kandi turaza gusimbira kuri Aéroport International do Kavumu. Hari byinshi biko havugwa, hari amajambo adasanzwe n'ibindi bikomeye biriko biravugwa, ndetse ni ku migwano ikomeye iriko iragabwaho, ndetse tubabwira abagavye ibitero bagomba ku ico igamije. Hayisite zabaye tuzivuge, uko batakarije tubivuge. Ikaze ni karibu rero mwa kino kiganiro. Tugusaba dutetera mukora subscribe kubera ko ni ingenzi. Cyo nda kuri like, hama ibintu bibandanye bimera neza, ucuza muri commentaire uduti imitima cyangwa amashogwe, utwereke YouTube 5 ariko turatamba twirorera. Birababaje kubona ukwiza amaviews igihumbi cyangwa abantu 1000 baravye ikiganiro ugasanga nta majeme 500, ariko cyo nda kuri jeme rero biratuma bino biganiro bigera kure, ndetse bikanatuma bano bo hakurya kanyo bagomba kutwicira imbuga twahako makuru bibandanya bibagora cyane, kuko bituma inguvu zabo zigabanuka, ugasanga nta bubasha bagise muri zino nguvu zacu, muri zino mbuga zacu. Rero igihomba kugwa nimwe mukeneye kuko bamwe dukurikirana, iyo ushonze like hajya uba wirukanye amashitani n'amadayimoni ava mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, je nitwa Didier Black, iyi ni BF News. Mu nkundire twerekeze neza na neza mu migwano yaraye iraba cyangwa imigwano kungene yaraye yifashe ngaha muri Kabunambo. Yes, nk'uko amakuru yacu abandanya adushikira, Kabunambo ni mu misozi ya Uvira. Kabunambo ni na gace kari hejuru ya Sange. Ibindazi yuko mubizi, kandi Isange murabizi yuko isanzwe ifise ku ruhande rutari ruto rurimo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Tumaze iminsi tuko turababwira ukungene leta y'u Rwanda canke leta y'inkotanyi iri kiriyestara mu buryo budasanzwe, bikunde igatangwa kugaba ibitero simusiga canke ibitero bikomeye kuri ku makoresho ya FARDC ari ngaha mu misozi ya Uvira. Ivy'indege barungise twabwiye byayishikiye, ndege ntiyashitse yija yahise ikororwa, ivyo byose twarabibabwiye. Rero mu gihe abantu benshi bibereye mu makuru avuga ngo Burundi ngo bugira butere ngo Rwanda ngo amadolari 5,000 ngo basoda ngo aba mwibuke neza yuko ku mirongo y'urugamba ibintu bikomeye cyane. Akarorero ni muri Kabunambo, ahari hasanzwe hari inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Mu migwano yarayibaye mu ijoro ryakeye, ni migwano yatanguye igihe cy'isaha 3 z'ijoro, aho abegereye muri ivyo bice nk'abari Nyamitanga, abari Gasenyi baraye bumva amasasu n'amasoro manini mato mato ariko aravugira ngaho muri Kabunambo. Ndazi yuko abantu benshi bahaba baca batubwira muri commentaire ati twaravyumvise, nababwiye ko nazobwira ndabaha amakuru y'ibihuha. Ari nayo mpamvu nkomeza kwitana kugira ngo amakuru y'ukuri yose mugende muyamenya. Rero mwumve guhegeye cy'isaha 3 aha muri Kabunambo byari ibintu byari short, ibintu byari bishushe cyane. Kabunambo yari mu muriro. Ushobora kwibaza ati muri Kabunambo
ninde yateye byagenze gute. Ndibaza amaze kuvuga yuko iyi kabunambo yari isanzwe iri mu maboko y'igisirikare cy'u Rwanda RDF, muca mwumva n'abateye. Ni ibitero byakozwe mu masaha y'ijoro, ndetse amakuru avuga yuko ari ingabo za Congo FARDC ziri mu mugwi wa Hibu. Aba bahibu murabizi yuko aribo bakora ibitero by'ijoro, kandi aba bahibu ndagira ndababwire neza yuko bakorana n'abazarendo cyane hamwe n'ingabo z'u Burundi mu ma operation bena. Rero iyo operation yigavye mu masaha y'ijoro barakubita ibintu by'inyesha magaha muri kabunambo, ndetse bwagiye guca biboneka yuko imigwano isa n'ihumuye, ariko abari hafi bavuga yuko bataramenya nyambinyesha bazoba zasohotse muri ako gace canke zitarahasohoka. Ariko amahirwe menshi kwijana nuko FARDC yoba yamaze kuba ifata igice kinini cyane ngaha muri kabunambo, harimo n'amapozisiyo y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ahanyene muri kabunambo. Ibi ni ibintu twabatohoreje kandi tuzakomeza kubatohoreza, kuko n'amakuru tutaremeza 100% yuko baba bahafashe, ariko ivy'imigwano byo yari ikomeye cyane. Kandi amakuru avuga yuko bivanye n'uburemere imigwano yari ifise canke uburakari n'inguvu nyinshi byari bifise, novuga yuko vyatumye abenegihugu muri abo buce benshi bagira ubwoba, abenshi bagaca bifungirana amazu kugira ngo ntibashobore guhitanwa n'amasoro canke n'amabar perdi. Niyo makuru ava ngaha muri kabunambo, tubaza gukomeza tubatohoreze ati eske kabunambo imeze gute. Ariko ku rundi ruhande, iyo tubwiye abantu ngo muri territoire ya Uvira, abantu direct baca bumva yuko ari mu gisagara ca Uvira, ariko ntabwo ari mu gisagara ca Uvira, ni mu misozi ya Uvira. Ariko niho ariko harabera imigwano, cabatohoreza uko ibintu byifashe, uko biko biragenda, kandi turaza kumenya ukuri kwavyo kw'ingene byifashe ngaha muri kabunambo. Ibijanye n'ibitigiri bahasize ubuzima ntiturabimenya, ariko amapozisiyo atari make y'inyeshamba z'u Rwanda niyo tumaze kumenya ko yaturiwe na coalition ya FARDC ifadikanije n'abazarendo n'ingabo z'u Burundi hariya mu misozi ya territoire ya Uvira. Ayandi makuru no fatanya nino nkuru nuko bivanye n'amajambo amazi imiseka aravuga yuko Uvira ishobora gutegwa umwanya n'umwanya n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse zamaze kuryamira amajanja cyangwa zamaze kwitegura mu buryo ubucanko ubundi bwo kugaba ibitero bikomakomeye ku gisagara ca Uvira. Hari amakuru yizewe tumaze kuronka neza yuko coalition ya FARDC ibirindire yari ifise ngaha mu gisagara ca Uvira bariko baravyimura babijana mu misozi kugira ngo bashobore kuzibirira umwasi, ndetse banahangane n'uwo mwasi wabo kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Rero mwumve yuko hari amapozisiyo ikava muri Uvira hagati aja mu misozi kugira ngo bikunde bashobore guhangana anino coalition canke n'izi nkotanyi zo mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ariko ku rundi ruhande FARDC yo iriteguye mu buryo ubucanko ubundi bwo guhangana n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ho nababwiye yuko imigwano y'abazarendo bitwa ishigwa rimenete no kutishigwa rimenete baragavye ibitero ku birindiro bya RDF M23 ku birometero 39 gusa winjira mu gisagara ca Bukavu. Ibi novuga yuko ari ibintu bitari bisanzwe, ndetse ari ibintu byatangaje abantu benshi. Ariko nubwo wazarendo itagize haisite, byarabonetse neza ko yagize tentative yo kugira ngo ishobore kubombarduma umwasi canke gukubita ahababaza inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Yes, tubaza kubakomereza tubatohoreze amakuru ngaha muri site Kivu abari menshi cyane. N'umwe sindibaza ko ibiganiro ndagusaba ukimare, kuko ndababwira amakuru y'ingene mu kibuga cy'indege Kavumu vyifashe. Ni nayo mpamvu ndabasaba kuraba ikiganiro cyose kugira ngo mukimare muze muramenya resultat, kuko urashobora kuraba titre y'ikiganiro cyangwa caption ugasanga usanze inbox kumbaza ngo bimeze gute kubera ko utumvise utumvise ikiganiro cyose ucusanga biri hora gucanga, ugaca usanga kuko twe mu kwandika titre y'ikiganiro cyangwa caption dufata akajambo kamwe mu yo twavuze. Ntishobora muri zya ndomi jana tubaduha kuri YouTube ngo duce duhinduramo indome igihumbi. Oya, na nubwo tukunda gushira ibintu muri description, ariko igikuru nuko muba mwarose message. Rero uriyo rusomye rya jambo gusa bidasigura yuko ikiganiro cyose ubu kiravye, aho ugomba kuraba ikiganiro urabandanya kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, niho wumva full message canke message yose ikwiye kandi
yuzuye. Rero mu nkundire twikubite neza na neza ngaha nyene muri Sud Kivu tuyage ibijanye n'ibitero biriko birakogwa hafi y'ikibuga c'indege ca Kavumu. No babwira yuko iyi Kavumu ari Kavumu yashurije umutwe cyane shusha n'amaraso cyane coalition ya FARDC. Coalition ya FARDC yarashurije cyane n'iki kibuga c'indege ca Kavumu, ariko biza kurangira kino kibuga c'indege itagifashe. Rero byagenze gute, bimeze gute, ni kihe kintu catumye coalition ya FARDC idafata kino kibuga c'indege ca Kavumu mu gihe twabona inguvu nyinshi kandi zitari nke? Twabona FARDC ifise kugaba ibitero ndetse yanagerageza kenshi kugaba ibitero kuri bibirindiro by'inyeshamba biri ngaha mu cungana w'igisagara canke ya centre Kavumu n'ikibuga c'indege ca Kavumu, ariko bakadivasinga neza mugabe bikarangira atakaye site ihabaye. Ushobora kwibaza ati nyamba atakaye site yahaba byankira hehe? Ni kihe kintu cyari gikwiye kugira ngo ukuntu bariko baradivasinga kunde banaronkereho resite? Ibyo byose twagiye turabivugana, ariko twarabuze umuti wavyo. Rero muri kiki nganiro nkundira untega amatwi ndakubwira ukungene ngaha mu kibuga c'indege ca Kavumu, hafi y'ikibuga c'indege ca Kavumu, ibintu bitoroshe guhera ku munsi w'ejo nkuko amakuru yacu kugira no kuno munsi ibintu biracameze nabi ngaha ku kibuga c'indege ca Kavumu nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Ati rero Kavumu bimeze gute, byifashe gute, mbega amakuru avayo avuga gute ku bijanye n'ibibazo biriko birabera aha muri Kavumu? Ayandi makuru tumaze kuronka nuko imbere yuko ndababwira ivyo byo muri Kavumu neza na neza, nuko tumaze kumenya yuko muri rino joro nyene haciye yinjira amakamyo y'igisigare cy'u Rwanda agera kuri 3 yinjira ku butaka bwa Kongo. Nta wamenye nyamba je guhafa kusibirindiro, nta wamenye ibiyazanye, ariko amakamyo 3 yo yaciye yinjira ubwo nyene kugira ngo bashobore kuraba ico bakokora. Ni gihe kino kibuga c'indege ca Kavumu nuvuga yuko kiri strategique cyane, ubona neza yuko bose baba bagishaka cyangwa wese afise ihamu canke agifise kukibona mu minwe yiwe. Ni kibuga c'indege acifashisha cyane n'izi nyeshamba, ndetse mwunibuke yuko Wazalendo na FARDC bagerageje kugerageza inshuro nyinshi kukigarura, ariko birabangira. Barigeze kuba banahashika ariko bikarangira atakaye site ibaye. Kuri no ncuro turiko turumva ibindi bitero mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Kavumu. Nta wuzi yuko vyo bigomba kwija, ariko kabisa umuriro guhera ku munsi w'ejo waratse mu cungaro w'igisagara ca Kavumu n'ikibuga c'indege ca Kavumu. Kabisa baragwana mu buryo bukomeye, aho mbere twovuga yuko habonetse kw'imfu nyinshi kandi ku mpande zose, kuko amakuru ava yavuga yuko Wazalendo bagwana nk'abafise destination. Yes, bari bafise kabisa iyo bagiye baravuga ati turakeneye gufata kino kibuga c'indege ca Kavumu. Kino kibuga c'indege ca Kavumu ku ruhande rwa M23 nabo kugitakaza biragoye, kuko ni kibuga c'indege navuga ko kibafasha mu byo bakora byose. Rero kumva botakaza kino kibuga c'indege birashoboka, ariko bizosaba inguvu nyinshi cyane no kwitanga n'ubwira kugira ngo bashobore komora no kwemirira kure zino nyeshamba bazomore zije mu gisagara ca Bukavu. Muri make imigwano yarabaye ku kibuga c'indege ca Kavumu. Abadukurikirana mumve yuko tuzakomeza kubatoreza amakuru uko no munsi bimeze ku kibuga c'indege ca Kavumu. Nyamba ibitero vyakomeje turaza tubabwire, nyamba bitakomeje navyo tubabwira, ariko murumva neza yuko imigwano iriko iraba kandi amaraso atari make yo amaze gusesekera muri bino bice nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Nshimire cyane rero mwebwe mwese mama mwitanga kugira ngo dukore tumeze neza. Ndanashimira cyane abagira ico baterereye bari muri Canada, Amerika n'ahandi henshi. Muri abantu bacu mutwereka urukundo rudasanzwe, nuko mwatubujije kutuvuga mu mazina. Je novuze mu mazina nkashimira cyane, abashimira kabisa vyumva mutima, kuko murabona neza yuko nanje nguma nitanga. Niyo mba ndi mu rugendo ndagerageza kugira ngo nshobore kubaha amakuru kandi ku mwanya. N'ubundi mu rugendo ndibaza murabona yuko ntari aho nari nsanzwe nkora ibiganiro, ariko ngeze hose ndagerageza kugira ngo ibintu bigende neza, nubwo ari urugendo rutoroshe. Ndaza kugerageza kugira ngo mushobore kumenya buri kimwe cy'ingene biko biragenda ku mirongo y'urugamba. Twafatiye hagati ziro nkuru zacu, natangwa ndababwira ibijanye n'imigwano yazinduye irabera mu misozi ya Uvira
Kabunambo FARDC na Wazalendo bagavye ibitero bikomeye ku nyeshamba z'u Rwanda, birangira zino nyeshamba zikubiswe ndetse ziratakaza n'ibirindiro bitari ngaha muri Kabunambo nkuko nabibashikirije. Nongera babwira ibijanye n'iyinjira ry'abasirikare b'u Rwanda baciye mu makamyo kuri 3 n'ibigwanisho binjira ku butaka bwa Kongo, bisa nuko baje gukanforsa ariko harabera imigwano. Kandi tunabamenyesha neza yuko muri pleni ya Rusizi inyeshamba naho zamaze kwambara urwaga ziragomba kwa advancinga vya nk'ibikunde, nubwo ano makoalisiyo yose yamaze kuba yitegurira ingamba. Muri iyo shamba kico nababwiye ibikorwa c'indege cya Kavumu ko vyifashe, imigwano irikira basinje kubabwira ngo FARDC ngo yahafashe ngo Wazalendo ngo yinjiye, oya, ariko imigwano yo igana ku kigo c'indege cya Kavumu. Ibintu birakomeye cyane kandi ibintu n'umuriro cyane, ibintu imigwano idasanzwe ikomeza kuba. Rero singomba kubaramesha ngo ndababwire byinshi mu nkundiye. Shimye cyane mu bitwa n'imikino kiganiro kigufi ndizira ko tugenda kubana mu bindi biganiro. Jenny Tokodi de Black niteka mukora subscribe hama ufende kuri like uze no muri commentaire ugira icyo uvuze, nkamwe ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Jenny Tokodi de Black, iyi ni B-Info News, tugerageza kuguma tubaha amakuru yose uko biko bagenda. Fisi cubaza cyangwa ugomba guterera kwamamaza nimero ngaha musi muca muyibona, bashaka kutwandikira cyangwa kadukontakta kugira ngo dushobore kuvugana. Reka rero ndabike banure mugire umunsi wa gatatu mwiza, aprito umunsi wa kane mwiza, umunsi we udasanzwe mu buzima bwanyu, aho mbere bahurikiye mu mugambo uri kutegeza CNDD-FDD ngaha mu gihugu cy'u Burundi bamaze kuba berekeza mu ntara nziza ya Gitega muri capitale politique kugira ngo bashobore gusengera hamwe amasengesho azomara iminsi 3 24-25 ngaha Igitega. Rero abari hafi, abari Bujumbura nabo ndumva yuko ako karyo keza k'amasengesho, sinumva mbere yabose nshaka kwitaba umuntu ayo umugambi musoko amasengesho na yatwese uko umwe wese nta numwe adasenga muri makinda bizi. Rero mu ntara ya Gitega nziza no musiginazo ya 23 amasengesho yatanguye, biraboneka neza yuko ibintu bimeze neza kandi cyane. Kanabike bantu Jenny Tokodi de Black, iyi ni B-Info News. Bye bye.